hari ku mugoroba wari uremerewe wasenganye umubabaro hamwe Getsemani data sangwa vyo kunda iki gikombe kindengane umutima urabikunze umubiri ufise intege nke. Murakoze cyane. Ku mazina abavyeyi banyise Patrick birashoboka. Nkaba ndi umunyeshure muri kaminuza y'igihugu c'u Burundi. Nkaba ndi n'umuririmbyi w'indirimbo mpimbazamana. Nkaba ndamukije bariko baradukurikira barahatandukanye, bamerewe ugutandukanye, bari mu bitandukanye. Ndabibutsa ko Kristo Yesu ari muzima kandi bakomeze guhezagirwa cyane. Murakoze cyane. Izina birashoboka, birashoboka. Birashoboka. Akanyaza ko wavutse mu gihe tari byoroshe byo barizo twita birashoboka. Nibaza ko shikira abavyeyi yoronka intayihagije uko biri kose. Birashoboka umengo ni izina itamenyere mugabo bifise impamvu bayibise. Kenshi nyene umengo riratangaje, hariho n'abama bibaza ko arako nitaziriye, ariko niko abavyeyi banyise. Rero hari n'uwigeze kunsaba ko nobabaza hama nkamubwira impamvu barinyise, ariko ntivyahavuye biza cyane muri je numva umengo rirafise insiguro nyene. Neza ko twayiba bitushibibaza. Yego nzobikora ndavyemera. Turi mu kiganiro icyo nshoboye nakunze ko muri gikoresha afise ashaka ko ashoboye byinshi ariko cyo tugiye kuganira kuri ico yavuze ko ari umuririmbyi m'indirimbo mpimbazamana. Yego. Patrick wabitanguye ryari byaje gute? Haraciye iminsi itari mike kandi atari myinshi cyane. Kera cyane mu ntango naririmba indirimbo zo bita profane kuva 2012 ariho gushika 2015 2016 niho Imana yampinduriye ingabire, kuko ubundi bwo ingabire zose ziva ku Mana, ariko ikibazo nuko tuba turiko tuzikoresha. Mbese eske turiko tuzikoreshereza nyenezo canke ziko ziservinga ziko zifasha utaziduhaye. Imana rero irampishurira ko nkwiye kuyikorera gutya nyene meze, mvuga ibi nyene guhera mu mwaka w'ibihumbi 2016 nibwo naza muri gospel. Ego novuga ko ari à partir de 2016. Murakoze. Kuva 2016 dushika no mutwe turavugana. Patrick yamaze gukora ibikorwa bingana gute? Ndavuga ku ndirimbo habi zimaze kugaragara n'zo utaragaragaza muri rusange. Ego murakoze. Muri rusange maze gukora indirimbo 10. Indirimbo 10 nizo maze gukora, ni album nise biracashoboka. Ni album idufasha cyangwa se itwibutsa ko bigishoboka ko mvuga muri domaine zibiri. Hari ibintu bibiri novuga ko shitani ari vyakoresha mu gutuma imitima yacu ibura amahoro cyangwa se babara. Ndavuga ikintu citwa ivyaha. Iyo umuntu ari mu vyaha nta mahoro abafise, arabura amahoro. Ariko uko biba biri kose ndabwira umuntu ntibiracashoboka. Kijambo ry'Imana riratubwira ko naho vyotukura tukutuku amaraso ya Yesu Kristo aravyeza kurusha uko shiregiye. Rero ndabwira umuntu ari mu vyo yaza ko ari byinshi cyane. Paulo bavuga ngo je naragahebuza, ariko rero yashoboye gukizwa. Yesu Kristo aramwemera mbere amugira mukozi wiwe. Nanje ntahi wanje bashobora ko ari abagiye bayumva hatandukanye. Nanje byari byaratukuye tukutuku, ariko Imana irabihindurira vyeza. No munsi ndumva ko muri jewe Imana ifite icyo yakoze. Rero ndabwira abantu nti biracashoboka, ariko kandi nkagaruka no kuri kote y'icyo bitwa ivyago. Hari ivyo umuntu ashobora kubamwo, peut-être ingwara cyangwa se ikigeragezo kanaka, umuntu ugasanga mbere araciye n'iminsi itari mike cyangwa imyaka itari mike, hagera naho amanika amaboko akumva ko yiyakiriye ingwara izonyica nzoyipfana ariko ndabwira abo bantu ntibiracashoboka mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu abahezagiye. Ufite iyo bimu yawe biracashoboka ko ashaka izina ryawe birashoboka. Wacumengo wagiye kwikora ko indirimbo rya canke yita izina ryawe, ariko ko ucibisobanura gutyo umuntu kumva acatahura igituma washobita biracashoboka. Ego. Reka rero twinjire neza na neza mu ndirimbo yiwe ise Getsemani mba no ntihenze. Ego. Uvuga itaramara igihe kinini cyane imaze kuja ku mugaragaro. Mbega iyo Getsemani wayimvye gute? Mbere ko dutangura kwimvira indirimbo, mbega Getsemani bisobanura iki? Murakoze cyane. Nk'abakristo cyangwa se nk'abasoma Bible cyangwa se Bibiliya, twumvise Getsemani n'ahantu nibaza ko hari koni cyane duce twumva gose. Reka ndabibutse ko Getsemani n'ahantu Yesu Kristo amaze kubona ko
icamuzanye kw'isi kiriko kiregereza cyane ko ashobora kugikora. Yabwirizwa kubabazwa, ariko igihe ciwe cegereje niho yishwe n'umubabaro mwinshi, yumva arusha aremerewe, kuko igihe ciwe cariko kiregereza. Nibwo gutora abigishwa batatu muri bamwe 12 bari bari kumwe, nako bari basigaye ari 11 kuko Yuda yari yamaze kugenda agiye kumugura kubagomba kumugirira nabi. Atoramwo batatu rero bajana imbere gato, mu nyuma nabo kandi arababwira ati nimusigare ngaha kandi nigire imbere nsenge. Niho yapfukamarira hitwa i Getsemani. Hari indirimbo iza kutwereka neza na neza urugendo Yesu Kristo yari atanguriye ngaha i Getsemani gushika kuducungura cyangwa se kukuzuka. Nico kintu twibutsa intsinzi Yesu Kristo yagize, imibabaro yagize. Ego Getsemani naho Yesu Kristo yapfukamye kugira ngo aronke inkomezi n'imbaraga bishobora kumufasha kunesha. Ego Getsemani ni ego murakoze. Ego Patrick, ariko indirimbo mu rurimbo rwese nanditse bivanye n'ubuzima ariko ndabamo canke ubuzima nabo nirimo, ariko Patrick iyo ndirimbo yanditse yisunze iki? Reka ndabivuge gutya. Nari mu bihe byo gusenga Imana. Benshi bakunda bavuga ko ari ego reka ndabivuge gutya, ugusenga no kwisonzesha. Nari maze umwanya atari munini muga kandi atari muto, niho numva ijwi rimbwira kuva ngaha mu gisagara nduga gatoyi abaruguru mu misozi. Numva no kwirirwa aho nyene guhera mu gatondo ndaho mfise Bible ndiko ndasoma nongera nsenga. Mu masaha y'umugoroba niho numva ndiko ndahishurirwa Yesu Kristo imibabaro yagize. Numva ruriya rugendo amaze gupfukama niho ngo yaciye aronka inkomezi. Mu marika yaciye amwiyereka aca mu inkomezi. Burya niho yaciye avayo yumva. Ubwa mbere yasenga avuga ngo umutima urabikunze ariko umubiri ufise intege nke, ariko yaciye agaruka afise inkomezi. Niho ca gitero kinini caca kizanye inkota n'amahiri. Ivyo byose ndavyumva bigenda vyiburuka. Gitero kimaze kuza yaciye ababaza ati murondera nde? Cavuga ati turondera Yesu w'i Nazareti. Ntiyaciye avaho ngo si jewe canke ngo yinyegeze, ariko aramaze kuba afise inkomezi yaciye avuga ati ni jewe. Ego byariko biza mw'ubwo buryo. Hari mu masaha ya 9 ndavyibuka, 9 z'umurango. Ndaba muri yo eta ndavyumva biza ari vyinshi. Darira kurira birahera. Numva iyo ndirimbo iri kwiraza. Indirimbo nahavuye iheze nibwo gufata icyemezo cyo kwijana muri studio. Indirimbo yaje mu bwo buryo murakoze. Ego Patrick, imbere ko tuvuga utubwira hiri nayidushishije gato ngo dutere amatsiko n'abantu bashobora kwikanga kuza kwiraba. Neza ko tuko turashikuza hano imbere. Ubundi umaze igihe kitari gito muri gospel kandi warigize kubona muri profile. Inyungu umaze kubona ko muri gospel ni yahe nuvuga mu buryo bugaragara? Mu buryo bugaragara nibaza ko atari birebire. Si birebire kuko mu buryo bugaragara keshi bari ibintu dushobora gukora ko n'intoki, ariko kabisa muri ubwo buryo ntavyo mbona, kiretse ko ikintu gikomeye cyane nshimira Imana n'igihe shoboye kuronka umuntu ambwira ko yahezegiwe n'indirimbo nakoze. Mu gihe umuntu ashobora kumbwira ko iri kiramufasha kandi mu byo ntashobora kubonesha amaso, ndizera ko hariho n'ingingo ashobora gufata ku bw'ivyo, kubera ko ivyo dukora bibwirizwa guherekezwa n'ubushobozi buvuye ku Mana, kandi Imana akaba ariyo ishobora gufasha abantu ko ivyo bintu bishobora kubafasha mu mitima. Niyo nyungu, ariko mu buryo bugaragara cyane navyo mbona, ariko nizeye ko bizoboneka. Ego kuri chaîne YouTube nitwa Patrick Birashoboka nyene. Urashobora kujayo urahasanga indirimbo Getsemani, urahasanga yitwa Siko Bizohora, ariko cyane two turava kuri Getsemani kugira vyorohe cyane. Ashobora kwandika Getsemani by Birashoboka, indirimbo tuyisangaho kuri Facebook. Page wanje yitwa Birashoboka 257, Birashoboka 257 kuri Instagram, ni Birashoboka 257 gutyo nyene. Murakoze. Reka ducishize ko mu bisobende duke kumbura ngo bashe kuja kwiyumviriza neza kuri YouTube yawe, bagishikaye cyane subscribe, like, share na comment, kese so negative cyangwa positive neza ko mase wari sawa. Ego na mahoro. Reka turirimba ni indirimbo. Hari ku mugoroba waruremerewe, wasenganye umubabaro hamwe i Getsemani. Data sangwa vyo kunda iki gikombe kindengane,
umutima urabikunze umubiri ufise intege nke. Upfukamye wabizicuya kivanze n'amaraso, haza marayika akongera inkomezi, haje igitero kinini kizanye otana amahiri, baragushinyaguriye wari uremerewe, baragukubise impuzu iratahuka, amaraso arataruka, umubiri uhinduka inyama gusa, ukoreye umusaraba, munda hari ikigoyi ugeze igorogota, akubamba n'ubwambure. Murakoze cyane. Neza ko tubagira amatsiko kumva aje kwiraba yihuse yose yirambuye. Yego. Tuba twiyumvishe bose yose ufatanya kuri YouTube kugira ngo Yego. twibutse rero ingene yanditse ingene wanditse kuri channel yawe kugira ngo ushobore kuja baca kuri yawe yose. Indirimbo kuri chaîne YouTube urashobora kwandika Getsemani by Birashoboka, uca uyibona. Murakoze. Murakoze cyane kare mu kurangiza ikiganiro cyacu, hari utuzi dukunze kurangiza ko tubiri canke dutatu tw'ubuzima busanzwe. Patrick yatubwiye ko yiga kuri kaminuza y'u Burundi. Umunsi wa mbere ushikaye twishura muri 30 secondes. Umunsi wa mbere je veux dire entrée scolaire yayo. Umunsi wa mbere akantu ushaka kwibuka kakubabaje nakahe? Ikintu nibuka kitanyoroheye nuko mu buzima kunyene umbona mu mutwe nkunda kuba meze ukunyene. Ndagerageza uko bishoboka kose nkaguma meze ukunyene, kuvuga ko sishaka umushatsi urenze sishaka n'uri munsi yoyo, ariko nuko bantegetse kwimwesha hose mu mutwe hasa no mu maso. Ico ni canyoroheye gose. Murakoze. Patrick ku munsi akoresha telefone amasanga vyongora cyane, ariko numwanya atari muto akandi atari munini cyane. Patrick yavyutse mu gatondo ibintu bitatu vya mbere akora bikurikirana bidahara vy'amabisi yose uko nyene n'ivyaha. Ikintu ca mbere mvyutse nkora nuko mfukama ngasenga. Ikigira kabiri nuko nca nsoma Bible. Ikigira gatatu nuko nca ndirimba. Ego. Ego. Patrick turashimiye ko mwashoboye kwitaba ikiganiro cacu. Namwe murakoze, ndabashimiye cyane namwe kuba mwashoboye kutwakira.